Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno w'Imana w'igenekerezo rya 29 kwezi kwa gatatu umwaka turi mu 2026. Ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana namwe tugiye kubana mu kino kiganiro cacu kigufi cyane aho tugiye kuyaga novuga amakuru yo mu karere nko twama tubikora uno munsi kwa twibanda cyane aho hari amakuru ariko aravugwa yuko mu masaha y'ijoro ryakeye w'igenekerezo rya 27 nk'igihe cy'isaha zitanu z'ijoro hari indege zo mu bwoko bw'amadrone z'igihugu cy'u Rwanda zavogereye ku butaka bw'u Burundi. Ndazi benshi aya makuru mwari bwayamenye ariko ndaje ndabahe idonido y'ingene izo ndege zaje n'ingene vyari bimeze. Ku rundi ruhande muri leta iharanira demokrasi ya Kongo abasirikare b'u Rwanda bariko baragerageza kwirotira mu bice barimwo nubwo abenshi bagize urujije bakavuga ati eske bano basirikare bariko barava muri bino bice bariko barajahe. Murabizi yuko no ku munsi w'ejo usanzwe warongoye igisagara ca Goma yashizeho n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yaravuze ikijanye n'ingene bariko barirotira mu buce basanzwe barimwo. Nawe se ubundi ni Julien Katembo ariwe yabishikirije ku munsi w'ejo ariko tuza kubona babe benshi mu ndongozi z'inyeshamba zitagira ico zibivuga ko ariko mu makuru yazinduye muri kano gatondo nuko inyeshamba zase kwemera na bukebuke yuko ziriko zirakura abasirikare mu bice barimo ahubwo ngo bariko barakugwayo ariko kugira ngo bashobore kubasubiriza bazane abandi basirikare donc kweshanje abasirikare kumukura nko ibujumbura kamujana imwaro kumukura ibururu kamujana handi ari ivyo biko birakugwa mu mahari wizinyeshamba. Ikaze ni karibu rero mu kino kiganiro cacu kigufi cyane. Ndagusabe ube warakoze subscribe ni vyiza ufite na like kubera ko muzo muri ko muradushikira mu buryo budasanzwe. Ndanashima cyane mu kwezi kume gusa dukoranye turamaze kuzuza abantu 7,000 badukurikirana barenga. Ndabasabiriye mukomeze kongereza umuryango wa BM4 News mu gufite like ndetse na subscribe muduha n'ibitekerezo vyacu mu makommentaire hama benshi murabizi ko mutakitubona tugaragara mu biganiro vya BM4 na BM4 Plus ariko nabonye mu group hari haba ariko baridoga bimeze uko ariko ukuri kose ndazi yuko atakibi cabaye kandi dukomeza kubaha amakuru nkuko twari dusanzwe tubikora haba umusesanguzi ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo muronke amakuru kandi nanje ubwanje ndagerageza kugira ngo nyamba tarose umwanya mba ndi update n'amakuru abagezweho cyane ku mirongo y'urugamba no mu karere. Rero twigarukire kuri ano makuru yabereye aho bitwa muri Mukenke mu ntara ya Kera ya Kirundo aho ku munsi w'ejo mu bucagucagu plutôt mu masaha y'ijoro akuze habonekana indege yo mu bwoko bwa drone zigera kuri zibiri bivuga ko zari zivuye mu gihugu cy'u Rwanda zivogera igihugu cyo Burundi. Uburyo zajemwo nkuko amakuru yacu abivuga biravugwa yuko haje indege zibiri ziza ziratsa amatara zongera ziyazimya mu kanya bakazibura bakongera bakazibona nkuko twabibwiwe n'abari muri ako gace ariko vyaraboneka neza yuko izo ndege hari ikintu zigamije. Hamaze kuzizo ndege zibiri haragarutse iyindi ndege igira gatatu nayo igira nk'ivyizindi ziriko ziragira. Ivyo bikaba vyashitse kugera isaha zitanu z'ijoro nkuko abama mu bwo buce babitubwiye bisigura yuko hoba hari abasirikare canke igihugu cy'u Rwanda cyo bayicongeye kuvogera igihugu cy'u Burundi. Murabizi yuko atari n'ijya mbere babikoze, si jya mbere igihugu cy'u Rwanda cyo bakivogereye ku butaka bw'u Burundi gikoresheje amadrone canke indege. Ibi ndabizi yuko mu myaka iheze abenshi mwabimenye ari byo ndanza kubabwira uburyo igihugu cy'u Rwanda cavogereye igihugu cy'u Burundi ku butaka bwabo. Rero ibi vyatumye abantu benshi bibaza impamvu y'izo ndege z'igihugu cy'u Rwanda zinjiye zikavogera ubutaka bw'u Burundi. Aha bari muri Mukenke barakubwira neza cyane abasatirizi canke abari muri security abajeje umutekano yuko bino bintu vyabateye amakenga menshi bituma abenshi bakwiragiza ino nkuru mu masaha y'ijoro nubwo ntarose akanya kugira ngo ndayibabwire kandi sinde kuyibabwira koko sinari bwayironkera ivyemeza kuko nari kuba ndiko ndahuruza kandi murabizi yuko twasezeranye kutabaha amakuru y'ibishobisho canke amakuru y'ibihuha. Tuzogerageza kubaha amakuru meza kandi agezo. Hari na benshi bavuga ati ko ditwara kubuze uri hehe. Hano muri commentaire ya mbere murasanga mu link muza kwinjirira mu kugira ngo
muje mu groupe ya WhatsApp ya B-Info News nkuko abandi bamaze gushikayo. Wowe utarashika waracerewe, fata kano kanya nyaragase winjire muri groupe ya B-Info News. Tugeze kuri groupe igira gatatu, murumva yuko famille itanguye kwagukana yone kugira ngo ibintu bibandanye bashikira ukuri kwamye. Nari ndababwiye yuko nza kubabwira uburyo mu myaka iheze indege y'u Rwanda yigeze kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ati byagenze gute? Hari kuri manda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho President Paul Kagame yagurisha ubutare n'ababirigi maze akagurisha uri mu Burundi, niho habonekana abazi histoire muze kumfasha, habonekana indege y'u Rwanda hejuru y'igihugu cy'u Burundi. Sinibuka neza nyamba hari mu Kirundo irono. Rero biza gutuma mu president yarahari Petero Nkurunziza abaza igituma ciyo ndege. Niho president w'u Rwanda yavuga yuko ico gice gisanzwe kiri wiwe, ndetse biravuga yuko habaye n'amanama yabereye Ingozi yo kugira ngo berekane aho imipaka yaca. Ahandazi benshi murayizi no nkuru. Rero president Nkurunziza yabwiye ati iyo ndege yabwiye plutôt yari indege y'ababirigi, mugabo u Rwanda rwari rumaze kugurisha agataka ko Burundi. Mumbabariye cyane kuko nari nkasuye, ariko Nkurunziza yababwira ati indege nongiye kuyibona hejuru muca muyitora hasi yawe umwica ndayirasa direct. Niho rero president w'u Rwanda yacaraba baravugana basanga koko yagurishije ubutaka bwo Burundi. Nta wamenya rero izi ndege ziko ziraza yuko president w'u Rwanda yoba yumvise ujya butare buri mu Kirundo, bikaba ugasanga nabwo yamaze kubudandaza na rijyo. Mubona yuko amayira yiwe yo kwinjira muri Kongo asigaye angana na koridori imodoka idashobora gucamo, asigaye ari aregira na buke ku buryo mu minsi azoba yazibiwe mu buryo buboneka. Rero ni ibintu babwira amakuru yaraye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko sinorika kubabwira ibijanye n'ibiko biraba muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Mu mazimisi muriko murumva yuko umuhari w'inyeshamba M23 uriko urava mu bice bafashe ngaha muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Aya makuru ndibaza mwese yarabashikiriye atakibazo na kimwe. Ku munsi wese twababwiye ubuce bavuyemwo za Minova n'ahandi henshi, ndetse tubabwira n'uburyo bahavuye mu buryo buboneka. Twarababwiye uko ibintu vyari bimeze, kandi byaranagaragara kuko abene igihugu baho baravuga yuko bariko barabona inyeshamba ziko ziragenda, ndetse n'inyeshamba zirongera ziravuga yuko ubuce beriko baravamwo Wazalendo iriko irabusubiramwo yica abene igihugu. Aya makuru ndazi ku munsi weje ko yabashikiriye atakibazo na kimwe, ndetse biciye kuri Julien Katembo asanzwe arongoye iki gisagara ca Goma yashizweho n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23. Yaravyemanze avuga igituma M23 iriko irakura abasirikare muri ivyo biceho. Yavuze yuko ari kubahiriza amasezerano yabera Doha ataramwe ya Washington kugira ngo batanga agahengwe ibintu bigende neza nkuko mwavyumvise. Kandi murabizi yuko ajya amasezerano ya Doha agiye kwimurirwa muri Swiss kugira ngo bivanye n'umutekano muke uri kurarangwa muri Qatar. Babonye batobandanya bafata responsibility z'ibiganiro vy'inyeshamba na leta ya Kongo. Bure bikaba vyungururijwe muri Swiss, vyagiye gutangaza abantu benshi cyane biciye mu binyamakuru mpuzamakungu nka BBC gahuza miryango, aho yavuze yuko M23 yahakanye kuva mu birindiro, ivuga ko irimo guhindura ingabo ku rugamba. M23 itangaje ibi nyuma yuko muri yindwi amakuru amwe yumvikanishije ko uyu mutwe warimo kuva mu birindiro bimwe byo mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya ruguru, Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ibi ndazi yuko abenshi mwavyumvise 5 kwa 5, ariko mwumve yuko ibi vyose muriko murumva ngo M23 kirotira muri ibi bice, mwumve ukuri kwavyo bujya kugaliye kuri iri jambo. Bamwe mu barongozi ba M23 bamaze gushira hanze bavuga yuko M23 ihakanye kuva mu birindiro, ivuga yuko iri kurahinduranya ingabo ku mirongo y'urugamba. Aha rero abari bumva yuko M23 igiye kwikura mu bice barimwo atarusoro barinze kwicana akatamuriririnze kota, mwumve yuko ari nka negative canke ari nk'ibintu bitabaho, kubera ko
biboneka neza yuko zino nyeshamba zigiye kugwana kandi ziriko ziritegurira urugamba mu buryo bukomeye. Mu kiganiro nigeze kubaha nababwiye ati uno munsi leta ya Kongo ntiyijajare ngo M23 iriko irava mu bici yaririmo, ahubwo bakwiye kuhabera amagabo canke bagatira attention bivanye n'impamvu M23 bikira hava ndetse ikahava ihoze atani migwano yahabaye. Nababwiye ati M23 bamaze imisi muri crise yo kubura amasoro, amasasi vyo gufungura n'ibindi byinshi bakoresha ku mirongo y'urugamba, barashobora gukora kugira ngo bikunde baze kwiyestara baze bushasha, kubera ko ubu biraboneka tanguvu bafise. Ndibaza mwarabonye bagiye barafatika ku mirongo y'urugamba kabisa, barashonje kandi biraboneka neza yuko bari baremvye. Rero uno munsi kwirutira mu ce barimwo bo bavuye ko bagiye ku birometero 30 by'ibice bari barafashe, ariko murumva yuko bamaze kubihakana kano kanya tuvugana. Murumva yuko ari uburyo bwo kwisuganya neza bongere ahubwo kuvyura canke gutanguza kandi ibitero ubishasha vyo gufata n'ibindi bice bitarebwe. Tubabwira yuko bari bakinaga agatoki bavuga yuko bakeneye igisagara cha Uvira. Aya makuru ndazi yuko mwese yabashikiriye n'abadukurikana kuri B-Info News, ndazi yuko babashije kuza barabikurikirana uko bimeze, ko twagiye turayibaha atakibazo na kimwe. Reka rero ndibaza yuko aya makuru tuza kongera kuyabaha mu buryo buramvuye, kubera ko condition atari nziza turiko turakoramo. Ndibaza murabona yuko turiko turagaragara hari impamvu kandi bikomeye cyane, ariko tuvuga ati kubera ko tutashobora kugira kubera ko abandi baba babirekeranye kubaha amakuru agezweho, reka tubikore nyene tubukore mu buryo busanzwe bubayabaye cyane bucitse, kugira ngo gusa message ibashikire niko turiko turabikora. Ndibaza hamwamaze gutahura byinshi biri ku mirongo y'urugamba. Ari ikiganiro turiko turabategurira aho biriko biravuga yuko ubumwe bwa Afrika bwanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umukuru wa ONU canke gusimbura warasanzwe arongoye uno mwanya Antonio Guterres, aho mbere mwumvise yuko Senegal ngo ariyo yagiye imbere mu kwanka kandidatire ya Macky Sall, ivuga ko ntaho ihuriye na gahunda y'u Burundi yo kumushigikira. Ibi ndazi yuko ku munsi wejo mwabonye ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byariko birasevya Barundi, president w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi, bavuga yuko yoba yatanze kandidatire y'uwo munya Senegal atavyo barinze kuvuga nako byinshi. Ariko tumaze kuronka ukuri kwa vyose, tumaze kuronka ingene ngaha biba vyifashe kugira ngo bigende uko turaza kurabiramwo muri rusangi n'amacengo yabereyemwo canka amanyanga yabereye muri ibi bintu, ndetse n'abariko baravyagrandisa kandi atari ibintu binini cyane cyane. Igihugu cy'u Rwanda kikabifashisha mu gutyoza igihugu cy'ubundi, ko iyo cyojeje president w'igihugu simbona ko acyojeje wenyene, ahubwo wacyojeje igihugu cyo Burundi. Mwihangane gato kuri kino kiganiro, turaje tubacira gakoni kugira ngo tubakubita kanywafu babone yuko ibintu bitoroshe, kandi babone yuko ivyo bitayemo nabone atavyo bazi. Rero nababwira ko mutaza kudukumbura muri kino kiganiro, namaze guhiga umuhinga tuza kugifashanya musanzwe mumenyereye Frère Patriote canke kuva muri Frère Podcast TV, tubabwire ukungene organisation y'ibi bintu bimeze, ndetse tunakubite agakoni gato cyane bano batangaza binyoma mu gihugu cy'u Rwanda bariko barakwiragiza amajambo yo gusebanya no kuvuga nabi Barundi president son excellence General Major Evariste Ndayishimiye. Singomba kubarambira cyangwa kubabwira vyinshi. John Twakodi de Black abambuze, ndibaza mwamaze kunyumva. Ndabasabe mu dutera iteka kandi mu gufyonda subscribe nko mwaba mubikora, mufyonde no kuri like kukazogera no kukazogera. Byo byose biratuma ibiganiro vyiza bigezeho nk'ibi tubibaha atakibazo na kimwe. Nkomeza gushima abantu badushimira cyane cyane mu kuduterera muri bino buryo dukoramwo. Hari benshi babitanguye turiko turakora kugira natwe turonke akantu dushobora kwishyiramo tukabaha amakuru nko dusanzwe tubikora mu gihe aho tuba dukorera tutagikorerayo. Rero ndabashima cyane, ariko
n'uwundi afite icyo yokora canke yoterera imiryango iracuguruye ukeneye icyo tubaza hano kuri screen haba hariko nimero yacu ya WhatsApp turashobora kuganira mu buryo novuga yuko buri direct atakibazo na kimwe kandi abashimire nifurize cyane umunsi w'Imana mwiza abantu bose ndetse ndanabifurize fete dohamo n'umunsi mukuru w'ibisandasanda ku bakatolika kandi n'umunsi mukuru twerekeza mu bihe vy'iranda aho twibuka igandagurwa ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndazi yuko abenshi ubu mwamaze kuba musimbira ku rusengero kugira ngo mushobore guhezagiza ibisanda canke mwakirane donc no kwibuka uko bakiriye Yesu uko bamwakiriye n'impundu nyinshi bamusasira ibitenge bazana amahamo kugira ngo bamwereke yuko bamwishimiye bamuha akeya mu bavyitakiya mugani akeye Yerusalemu niho bamwakiriye mu bwo buryo. Rero kubemera Kristo canke abakatolika kuri no munsi murumva yuko ari umunsi udasanzwe ndetse unatwerekeza mu bihe vy'iranda tugiye kumaramwe iminsi twibuka igandagurwa ry'umucunguzi w'isi yose ari we Yesu Kristo. Ndavuga mugabo kubemera Kristo rero muze kuryoherwa, muze kugira imigisha, muze kugira ibihe vyiza. Uwiteka Imana akomeze kwivanga mu vyanyu no mu banyu. Ariko kuba Adventist nabo bahimbaje ku munsi w'ejo ndabifurize kubandanya ryoherwa na weekend nziza ndetse iyi weekend ari weekend ya nyuma muri kuno kwezi kwa gatatu ikaba na weekend ya nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2026 ariko ndavuga muri uko kwezi ntabwo kwezi kuvuyemwo kugaruka ariko kuba tugikomeye no gushima Imana. Jacob the Black ndabakengurukiye kuri kuno wamudushikiriza hama vyinshi nabivuze ntawuvuga ngo ayamare canke ngo simvuye nkuri kararaga. Ndibaza yuko domis turacahurira kandi mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi murabizi ko ntigera ndabata hasi. Bye bye.